Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muriko muradukurikirana muri kano kanya ni Mr. Captain de la Capital, The Voice Killer muri Burger Hit TV. Yes, imana ihabwa icyubahiro kuko ni itigera inanirwa, abandi bobo baratubesha n'ukwiyemera tu. Buda, yes, iyo ugiye mu Kanyosha mu Kamenge kano mu Cibitoki bakubwira ati mapema sana au sio. Iyo tugiye naho mu Ngagara mu Rohero eka n'ahandi hose bakubwira ati neza, nkuko namana babwiye ati icyongereza ntikiryoshe nk'ikirundi canke igiswahili. Guys, uyu munsi kuri Burger Hit TV ndafite surprise idasanzwe parce que uyu munsi nashoboye gutumira umwe mu bajene eka abajene bafise intahe bashobora gushinga. Abajene kera yari umudancer guys, ariko uyu munsi asigaye ari umuririmbyi wa gospel. How come? Bega bishoboka gute? Wibaza yuko byoshoboka gute? Eka kuva kera yahora tamba umudancer, yatamba style ya Snake, ariko ubu unye n'umuririmbyi wa gospel. Niyo tuza gukurikirana uyu munsi, yitwa Njejimana Alfred guys. Alfred Yes guys, twagarutse kuri Burger Hit TV. Uracari kumwe nanje Mr. Captain de la Capital, The Voice Killer. Nyuma ya kamera ni CK Professional. Muri kano kanya ndi kumwe na Alfred Njejimana. Karibu muri Burger Hit TV. Merci sana Captain. Ndanezerewe cyane gushika muri Burger Hit TV. Mani ngiriye ubuntu bwo kushika nga. Ya spazari kubona shise nga umugambi w'Imana. Nkunda kubwira abantu ikintu kimwe, yo umuntu abayeho akorera Imana nuko habaho changement. Hari akantu kamwe wavuze kanyoheye cyane, nuko mu buzima hariho akahise k'umuntu, hariho nakazoza kundi muntu. Nico gituma nanje ndi ngabwira ngo ngaragaza ubushobozi bw'Imana yacu. Kera narundi muntu, ariko ugeze isaha ndundi muntu. Yes. Ego guys, premièrement ndifuze ko manzuka ndamukiriza abariko baratwirikirana kuri Burger Hit TV. Hama mukanya cyo tugaruka kugira dutangure ikiganiro, manzu dusengere gatoyi. Ariko nagomba ndakwibutse yuko Mr. Captain nambaye naberewe nambiswe na K-Mars. Yes, ni shop iri mu Bwiza kuri 8e Avenue numero 73. Niwe atuma Mr. Captain wamumbona natagase misi yose. Ndifuza ko ndamukiriza abariko baratwirikirana. Shalom shalom bakundwa muri Kristo. Turanezerewe cyane gushika muri Burger Hit TV. Imana yacu duhana umugisha. Amen, amen. Shishikare gukurikirana ibidasanzwe birakoreka. Yeah. Yes, muri kano kanya turashobora gusenga gato yama tugatangura ikiganiro cyacu. Mana turagushimiye, turagwaye icubahiro ko wabanye natwe. Mwami tugushimiye kubanye natwe mu ntango kugeza turangije, de kubane natwe utuzigame muri iki kiganiro tugiye gukora, de kubwiza bwa bugaragara hagati yacu. Mwami Mana de kubashe kudukomeza no kutugirira neza, ibisigaye tugushiza imbere kino gikorwa tugiye gukora, uze kubana natwe udukomeze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yes guys, nkuko duhejeje gusenga, vraiment nubise yuko na amavuta y'Imana gusenga. Ego icyubahiro ni cy'Imana. Ego turifuza kumenya Alfred ubwa mbere atashobora kwakira agakiza k'Imana. Yari umuntu ki? Okay, Alfred uyu kuva 2004 gushika 2008 novuga ko yari umusani, novuga atamba indirimbo z'abastar. Na rumudase hama Imana ingirira ubuntu muri iyo myaka yose kugera ngere 2008 niho nihana mfata umurongo mwiza. Sinobasha kuvuga ivyo nakoze muri iyo myaka kuva 2004 gushika 2007, ariko ico nzi cyo nuko Yesu hari cyo yampinduyeko. Kugeza isaha yahinduye izina ryanje. Ubwa mbere nitwa Mboregwa, ubwa mbere nitwa Rumogi, ko nibihe byinshi nabayemwo nkora ukuta ibintu byinshi bitamenyekana. Novuga ko uri kuragenda abantu ubona kumenga urundi muntu, ariko indani warageseye. Hari byinshi nabamwo nibaza yuko ari byo bizontorera inyishu bivanye n'ubuzima nimbayemwo. Nabona nari nakuze ndi umwana w'imfuvyi, nama mbona yuko nyura umugari ariho nshobora kuronka ubuzima. Nabona kumengo niho amahoro yoza, ariko naciye nsanga amahoro ya mbere nayakuye muri Yesu Kristo. Nasanze ari wakora ibidasanzwe. Novuga ko rero 2008 niwo mwanzuro wanje wo guhinduka. Ivy'imiziki vyaraheze, vy'umwogiro yahera, ivy'inzoga birahera, hama Imana impinango shasha. Novuga rero ko hariho narahoze. Sauli hari uko yari yarahamagawe, ariko umwanya n'umwanya uragera Imana imuhindurira izina yitwa Paulo.
nanje kera nitwa mboregwa nitwa mwarumogi nitwa uwundi muntu ariko Yesu Kristo ubu yampindiye igikoresho ciwe biciye mu guhimbaza no gutazira biciye no kuvuga ubutumwa bwiza novuga ko ariyo mission Imana yandungitse gukora mwisi. Amen. Numva ego urakoze cyane ku muntu ariko radukurikirana muri kano kanya ndibaza yashoboye kumva Alfred atarakira gakiza turifuza naho kumenya Alfred yamaze kwakira gakiza byarakoroheye kugira ushobore kwakira gakiza. Bo ndibaza cyane ko bitoroha ni ntambara kuko hariho byinshi biguma bigukenera hari abagenzi baguheba hari inshuti ziguta ariko nagenda kubwiza ukuri ko inyuma yo gutabwa inyuma yo guhebwa nahuye n'abandi bantu ahubwo bantera intege nibuka yuko 2008 igihe mbatizwa nico gihe Imana yampagurukirije abandi bantu bazima barenza abo twari twarahoranye novuga rero ko Imana yacu rabanye nanje ntibiba byoroshe gukizwa kuko hari ibintu byinshi biguma bikuzibira hari ibintu hari ama opportunity naronka ntarakizwa nkaba mbona ngenda gutamba mu biraka ibiki nkaronka ibiraka nkabona yuko umengo amafaranga yo kujya ndashobora kuyaronka nkabona neza ku buzima bwanje no naririhira minervare biciye muri ivyo bikorwa nakora ariko mpanze kubihagarika urumva ko nari ntango ibundi buzima bushasha ariko novuga ko hariho ibyingerageza ariko narabandanije bisobanurwa rero by'agakiza ko bitaba byoroshe ariko Imana ibe biri kumwe natwe novuga rero ko kuva 2008 ariko rugendo rwanje rw'agakiza kanje ego yes hari ibibazo abantu kenshi bakunda kwiyumvira eka abariko baradukurikirana barakunda nabo nyene kuvyiyumvira mbega umukizwa n'umuntu abameze gute mbega gukizwa ni iki Okay, gukizwa birivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Donc iyo umaze kwizera izina ry'Imana bisobanurwa ngo ubuvuye mu buzima bwo kwitwa umuntu uba winjiye mu buzima bwo kwitwa umwana w'Imana. Utaramwakira hari ubuzima kanaka utabufise ariko umaze kumwakira ubuciki cyare mu gishasha agakiza rero ni kwitandukanya n'ibintu kanaka ukimatanya n'ibindi bintu kanaka novuga ko ari bwo buzima bugaragaza agakiza urumva agakiza n'ubuzima donc uhindura ikibanza Bibiliya nyimba umaze kwakira Yesu Kristo ubucitsi cyane mu gishasha kandi nico gakiza agakiza n'igihe uba wavuye muri bimwe ukagurwa mu bindi nifatanye sizina n'ubuzima ufata yes n'ubuzima uhitamwo uravyumva bwo buzima rero umaze kubwitamo bugaca buguhindukirira bwa buzima kuko umaze kwakira Yesu Kristo birivuga ngo ubukuyeho urubanza ivya kera biba bihise ubutanguranye ubuzima na Yesu Kristo iyo umaze kumwakira ubucitse agakiza rero nico bawakiriye. Yes. Guys nkuko mwashoye kumva bakubwiye yuko ati gukizwa canke agakiza gukizwa si izina gukizwa ni mu mutima sivyo none Alfred ego yes Alfred nashoye kumva amakuru ntaragutumira numvise yuko usigaye uri n'umuririmbyi ego uririmba gospel indirimbo yawe twarashoye kumva yuko indirimbo yawe washoye kwiririmba muri 2007 yes yari indirimbo yitwa Irishura niyo ndirimbo yawe ya mbere eka 2019 naho nyeshora usora iyindi indirimbo ntayo nibuka izina neza eka no muri ubu naho numvise kufise gishasha cyavuga ati uyu mujene vraiment aragerageza gukora cyavuga ati reka ndagutumire ushobore kutubwira ati mbega gospel ni iki gospel n'ubuzima ni guhimbaza Imana donc kwa guhimbaza Imana nibikorwa by'Imana bigaragarira mu muntu hamije ibikorwa by'umuntu akabigaragariza mu bantu gospel n'ubuzima wakiriye bw'imanifesta mu bantu witegereza kwigaragaza mu bantu novuga rero ko gospel ni indirimbo zo guhimbaza Imana donc nahinduye milieu kera narimba profane hama Imana impindurira izina cyanza kuririmba gospel burya imidiho yose iremerewe muri gospel style yari yo yose ishobora gutuma Kristo yoshigwa hejuru iyo yose iremerewe yashobora umuntu ashobora gukubita reggae urashobora gukubita rap urashobora gukubita reggae urashobora gukubita zouk donc style zose ego nagomba gusaba ikintu kimwe Alfred tukiri kumwe n'abariko baraturaba muri kano kanya hariho abantu bakubonye no munsi c'est la première fois bakubonye barifuza kumva ati gospel kuko turifuza yuko adukorera mu gaho gato twumva gospel ivyo bintu capitaine ariko ratubwiye yuko byo bari byo canke yo bari mensonge ndifuza yuko bagirira akantu kugira bashobore kumva ati ni gospel
indirimbo yiwanje iyi wawe ya oui amarira warize umubabaro wagize birashizwe kwiherezo amarira warize umubabaro wagize birashizwe kwiherezo nigiye kinini wasenze usengera urubyaro nigiye kinini wasenze usengera akazi nigiye kinini wasenze usengera ishengero ryawe nigiye kinini wasenze usengera igihugu cawe nuhumure irabikoze birashizwe kwiherezo amen 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 yeah. kubera iki ushimye kuririmba iyo ndirimbo bon novuga ko iyo niyo novuga ko yabaye base Oui. yo kwitwa ikiwumva unyise ko ndirimba gospel Gospel. ni indirimbo nahereye ko gukora novuga ko ari indirimbo yanzanye mu kirere cyo kwitahura uwo ndiwe oui n'ubuzima novuga ko hari ubuzima nababwiye ko hari ubuzima narimbayemwo bw'urumogi nari narabaye mu buzima bw'inzoga burya wumvise umunsi w'urumogi umenya ni burifse mu mufuko no imenya ego mu bisanzwe rero ndiko ndavuga ko hageze igihe Imana impa iryo hishurirwa iryo gutangura kuririmba indirimbo za gospel indirimbo rero niyo ndirimbo nahereye ko niyo ndirimbo numva ko yahinduye ubuzima bwanje ni indirimbo yangejeje kure ni indirimbo yaravugijwe cyane muri 2017 yaba audio yaba 2018 niho nakora video ni indirimbo numva ko yangejeje ahandi hantu kuko ni indirimbo nakoze mu buzima butari goroshe ni indirimbo iyo novuga ko nayikompoje 2014 ndayisohora 2017 bisonga ngo iyo myaka itatu yose nayimaze ngiri kondagira meditation meditation bivanye ni impamvu nagomba gusohora iyi ndirimbo hari ubuzima nabayemwo rero ni kimwe wavuga hari ubuzima nabayemwo nari naratawe nari narahebwe je nta muryango wari gushobora kumba hafi nta bagenzi bari gushobora kumba hafi ariko Yesu Kristo yambwiye ijambo ryiza cyane ngo birashizwe kwiherezo ni indirimbo narose atari kubera ikindi nayirose mu ndoto Imana yinzanira uko hama ndayandika hamaze kuyandika ni yagize uyu ubona Imana yampinduriye ibihe rero muri 2017 niho natanga kuyikora kandi novuga ko ariyo yatumye nawe uyu munsi ntumira novuga ko niyo fondation y'ubuzima bwanje urakoze cyane eka hari benshi mwagendana hari benshi mwasangira marijuana hari benshi mwasangira izo nzoga ariko ubu waramaze kwakira gakiza ubu uri umuntu atuje eka dushimira Imana kuri icyo amen 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 yes ego bajya mwagendana mbega ubu bimeze gute uba warabibutse nabonye ati reka ngende manze ndababwira ubutumwa bw'Imana mu bisanzwe nico twahamagariwe yo umaze kubwirwa nawe birasabwa kubwira abandi ubafitiye uyuhe mugambi sindabafitiye ahubwo umugambi nawe ushize mu ngiro kuko abantu benshi twagiye turanywana benshi Imana yaramfashije ndababwira ubutumwa bwiza barahinduka novuga ko benshi muri benshi barabwiwe kandi barumvise novuga ko ibango nace nisangamwo ibango rya evangelist ndumuvuga butumwa bice mu buryo bwo guhimbaza no gutazira bice no mu buryo bw'ijambo bisobanura ngo rero umwanya nabaze ndiko ndabwira ubutumwa bwiza abantu novuga ko imyanya twamaranye barahindutse ubu novuga ko hariho benshi bakijijwe ubu nabo bararimba gospel abandi nabo baravuga ubutumwa abandi mu mice itandukanye hari ahantu Imana yagira bageza novuga ko abantu benshi twakuranye twanywanye urumogi twanywanye izo nzoga novuga ko Imana yafashije ubu bahindutse amen amen Buja Hits TV nimbonesha kure igerageza kukuzanira byinshi biriko birakogwa muri industry eka nimbonesha kure ishobora kwigisha ugwaruka nkuko turi kumwe na umwe mu gwaruka rw'abajene bari hano mu gihugu cyacu Burundi twashoboye kumutumira kugira ashobore kuza no gushinga intahe ashobora kutubwira ningene twashobora guhinduka mu buzima bw'iwacu tukava mu byo twakora tukaja mu bindi yes eka nari nifuze ko gira icyo mpanuriye abajene bari baradukurikirana muri kano kanya imbere yo kumpanurira abo bajene ndifuza kumbwira nibihe bintu uhora ubona muri eglise
ingeso abajene bazana muri eglise zitakunezera Alfred? Bon mu bisanzwe muri eglise icyo bitwa eglise n'uburuhukiro bw'imitima kanaka. Eglise saho gupfira, eglise naho gukirira. Rero mbwiye ngo ivyo bazana mu ishengero c'est-à-dire yuko umuntu azana ingeso zitandukanye n'iz'abandi ntabarakizwa. Bisobanurwa ngo muri iryo shengero nyibagingiyemo byasabwa ko acayekera umwami Yesu, kuko hari imaze kugira ingeso mbi ntashobora gutahura, c'est-à-dire yuko udakijijwe. Ati naba bigeme bahora baza bambara ngufi akazambaye agahuzu kamuba n'ukuntu urya ntabwo arakiraga kizwe neza. Mu bisanzwe sinojija ko guca imanza si byiza. Kristo yavuze ngo guca imanza si ukwacu, igihe cyacu nikiragira cyo guca imanza. Ariko hari ico bitwa kwiha agaciro bivanye naho wakuriye. Bisobanurwa ngo muri Amerika hari uko bambara. Style ya Amerika siyo style y'abarundi. Bisobanurwa ngo uko abarundi tukwiye kwambara, ubona ko ari kukwiye kwambara, ukaja muri eglise ugasenga ukambara neza nkuko abarundi basanzwe bambara. Mugasinumva ngo nitegeko ry'Imana. Sinzi gutahura ndagutahuye. Usanzwe kwambara bivana miliye ikibanza wakuriyemo. Ico kibanza rero kirakonta wewe. Bisobanurwa ngo je mu Burundi twe twakuze tubona bambara imimbutano, abandi nabo bambara amakoti, donc hariho style igize Burundi ndangakaranga ku Burundi. Ati ngo ivyo ntitwobifa muri eglise uko wifuza kwambara, zana umutima gusa. Ico gikuru sinovuga ko uzana umutima, zana imico ibereye abana b'Imana. Urakoze cyane. Eka ndifuza twiri ngaho nyene nuko rero cuza ko ukampanurira baba jeune bariko baradutwirikirana muri kano kanya kuri Burger Hit TV. Mu bisanzwe impanuro ya mbere nuko Bibiri ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Donc ubufunguzo bwa mbere ni kwakira umwami Yesu. Amen. Niko gutuma bya bindi byose bihinduka. Ingeso kugira ngo zihinduke nuko uba wahinduye ikibanza. Ingeso kugira ngo ihinduke nuko uba wamaze gufatana n'Imana. Cyo no guhano nuko ufatana na Kristo. Kristo ni mwafatana, hari ingeso utazogwamo. Ubusambanyi kugira ngo ubugwemo nuko uba wataye ikibanza. Umaze guta ikibanza bibigoye gukora ibihwanye n'ivy'Imana igomba. Ariko igihe cyose uzoshaka guhindura ingeso, igihe cyose ushaka guhindura ikibanza, manzi umatane na Kristo. Igihe muzomatana na Kristo, ewe ndakwipfuriza uzohinduka. Amen. Uzohinduka. Nico kintu novuga ko no guhanura, akira Yesu Kristo aba umwami n'umukiza mu buzima bwawe, uzohinduka. Yes, ndagushimiye wari kuradukurikirana kuri Burger Hit TV, wari kumwe na Mr Captain Dollar Capital The Voice Killer. Ariko tutarasezera ndifuza yuko tubwira gishasha warutuzaniye kuri Burger Hit TV kugira abiriko baradukurikirana nabo nyine bashuka kirondera bakironda. Okay, mu bisanzwe cyatumye nshika muri iki kibanza nuko Burger Hit TV twayibonye nka TV iri kurafasha benshi gushira ku mugaragaro talent z'abantu, ingabire z'abantu, kandi biriko biradufasha twe turayikurikirana. Novuga ko ari televiziyo iri kurahurumbirwa n'abantu benshi, iri kuratuma benshi ingabire zabo zishigwa ku mugaragaro. Donc novuga ko rero ari ikintu muri ko murakora kiko kirafasha jeunesse. Rero ikintu nari mfise gishasha nuko hari indirimbo ndiko nategura, navuze ngo iratabara. Niko nayise titre yayo ni indirimbo ikiri muri studio vuba ndayishira ku mugaragaro. Novuga ko wabivuze neza je natanga umuziki 2017 niho novuga ko nashyize ku mugaragaro indirimbo, ariko natanga kuririmba 2011. Bisobanura ngo iyo myaka yose nayimaze ndiko ndiga ubumenyi bwerekeranye n'indirimbo zo guhimbaza no gutazira. Novuga ko burya ingabire irafatanye cyane no kuyikorerako. Novuga kuyikorera ko kuyisenga kugira ngo umenye iyo mako wahamagariwe gukora ico kintu, kuko igihe cyose ukoze ikintu utazi ko wagihamagariwe uraconona. Novuga rero ko iyo myaka yose nace ndayimara ndiko nditegura kugira ngo nzokora ico kintu. Rero novuga ko natanga umuziki 2017 kushira ku mugaragaro indirimbo ya mbere. Novuga rero ko 2019 niho nakora indirimbo niswe urumwungere mwiza. Novuga ko indirimbo yasize amateka nayo. Novuga ko indirimbo zanje zose Imana ikura zibamwo zisiga amavuta vraiment ziriko zirashika kure mu gihugu cy'u Burundi, ziriko ziravuzwa, ndabinezererwa cyane. Kandi novuga ko iyo yindi nayo iratabara, novuga ko vuba ibashikiriye.
Yes. kugira bashikiriye novuga 2021 nateguye ibidasanzwe novuga ko mu uyu mwaka no mwaka wo gukora ubuzima bwacu. Ego hari abantu bariko baradukurikirana bari kure y'igihugu cyacu cy'u Burundi, abantu bariko baradukurikirana batari ngaha anye hafi y'igihugu cyacu cy'u Burundi, bari exterieur n'abantu bari mu bihugu bitandukanye byo hanze y'u Burundi, bashobora kuronka gute indirimbo ziwawe biboroheye? Mbo musanzwe je nafise channel yanje ndetse YouTube wandika Njejman Alfred tuja muri konti yanje hama indirimbo ukazisangako. Gusa iyo yindi ntayo ndashirako umugabo uri umwungere mwiza irishura izo ni indirimbo uzosanga kuri YouTube yaba audio yaba visuel yibona byose ziriko yo ugiye kuri nani konti yanje utegereza kuyisangako. Yes, ndagushimiye kubona washoboye kwitaba akamutwa. Nukuri namwe mwakoze nk'abakozi ba Buja Hit TV, Imana ibahumugisha cyane kandi mwakoze kandi nizera cyane ko abenshi biteze gufashwa bivanye n'igikorwa mukoze. Urakoze cyane. Guys, ndabashimiye gose abantu mwari ko muradukurikirana kuri Buja Hit TV, wari kumwe na Mr Captain Dollar Capital, The Voice Killer, eka nari fise umutumire uyu munsi yitwa Alfred Njejwimana. Nyuma ya camera ni CK Professional. Ndabashimiye gose naho ubutaha. Ndabakunda cyane. Bye bye. Shalom, 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 shalom.